ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro mudukurikirana kuri Ndaho TV nongera ndabatumira kugira subscribe like na share kugira muze muradukurikirana hafi nkuko mubizi Ndaho TV igendera imirimo itandukanye muri kano kandi twagendeye umwe ashona ibirato twavuga ni umukordonye so David mwaramutse ego menaramutse babita gute je ntwa Ndayisenga Gaspard mubahe mba mu Gatunguru gute mukorera ino mu Kamenge jewe nka mu Kamenge ndakora ibirato yego akazi kanyu mwagatanguye cyane akazi nagatanguye muri bina kane yego natangura umugabo ukora ibirato jewe numva narakora ubuzi nakora urumengo ntacyo bumarira hamarenda habwa ndafata umwuga rero ndabateka je nkora umwuga wonteza imbere mugo mu kuwukora naye nagiye ahantu hari umuryango hari umuryango munini nya cyane maze ko no umuryango mbona utunze abantu benshi amvuga ati je nkoze ibirato nka wiga umwuga wonteza imbere rero je umwuga renda umazamwe imyaka myinshi kandi ntunze umuryango kandi nta kintu kimwe mbona nkenye mbona ari sawa umaze ubiravye neza ubona hari ahantu umaze gushikana nukuvuga jewe ndiko ndaraba ku bwanje jewe umaze kungeza ahandi hantu kuko intambuko maze gutambuka hari nabo maze kwiza bunye bariko barakora kandi biza amashuri ubunye bariko barakora ivyabo niyo ntambuko bati intambuko zizamaze kuba ariko kimwe mu kazi dukora haboneka ubukene kubatamitaye umuntu aba ikarakoresha miremire rero bigatuma bituma atanambuko ndende umuntu atera ndende cyane haho umuntu wese nk'akataye kanini inya gashaka kuba ikintu cyagutse cyane gose nizahe ngorane muhura nazo musanzwe ingorane umuntu aba nazo harimo ubukene bw'ibikoresho umuntu kugira ngo ashike aho umuntu agomba bagushika kuko hari n'abanyitura ngo ndabize gukora ibirato ariko bimwe bikangora kubiza bivanye nubwo buryo butonye umuntu abafise nk'ubujya mpera gusora abakobwa babiri nigije kandi barakora icyato neza abantu bakaryoherwa yarabonye baramaze gusohoka yego iyo ubonye abakobwa wigishije umwuga barimo barakora akazi uhora wiyumva gute mu mutima nukuvuga jewe maze kubona abakobwa bamaze kunyitura ngo ndabize nukuvuga jewe narafashe ndabiza nyene kandi bayere ku ntango atarakina kimwe bazi ndabiza ndabereka ati bigenda gucyanye rero bariga koya kuntambuka nini nya cyane kugira je numva ko ndyohewe kuko n'abasiga ngahanya bakakira abakiriya kandi bakabakorera neza cyane numva njyewe cyane rero turi kumwe nabo bariko barakora n'abakiriya bararyoherwa babunye bariko bariga bamwe bagatangara bonye bariko bariga ako kazi niko tuzi ko aka kazi kenshi katakoramwe abakobwa bobo bavyiyumviriye gute nibaza barakubwiye gituma bashimye kuza kukiga nukuvuga muri abakobwa harimo umukobwa wa mbere yabanje kuza ahomba yaje amashuri amaze kuyaheza aravuga ati jewe ntabwo no kucyara muhira reka ndakwegere ndabinyene vyogenda nukuvuga rero amaze kuza akanyegera ndamwereka bivuye ku ntango ndamwereka hanyuma ariga aramenya amaze kumenya rero nuho haca hazugira kabira avuga ati najewe nkeneye kwiga umwuga nanje ndawumenya nawe nyina araza ariga kandi we yiga no kuri kaminuza nukuvuga nawe nyina ariga nyene arabimenya yego nanje nk'umukobwa nanje nabikunze kandi shaka kuvyiga none bisaba iki kugira ubinyigisha nukuvuga nk'unyituye agomba kwiga nukuvuga yaba umukobwa yaba umuhungu kugira ngo haboneke courage mu kazi no n'ingufu zo kwiza umuntu je nkunda kwasaba nk'umujyana hanyuma bayazanye bigatuma bigira courage mu kazi kuko no mbona yuko umuntu afise icyaka yo kwiga je imiganda 5 sindabitahuye neza urashobora kubisigurira imiganda 5 nukuvuga muri akazi dukora hakene ibikoresho akabakora agomba gukora kandi mu byo nkora jewe sinkora sinshona ibatu byonyene n'ubusanda ndabukora nukuvuga rero umujyo agombye kwiga nukuvuga ndamwiza nisunze kuvyo aba yasabye kuko nkiyasabye
kumwiza gukora udusandare agashora akagurisha numva bisaba umutahe muremure nkaca nkoresha mu buryo bayazanye bigenda neza kandi harimo n'ivyo nonekara hanyuma bigenda neza rero muri ako kazi. Mu rugo twabonye akamashini burya gafasha iki? Nuvuga akamashini cyo gafasha hariho nk'ibirato biba bimeze nabi nukuvuga umuntu arakatisha iki gisikinye hanyuma maze gukata karinganiza neza ugakata maze gukata rero iyo mashini cikora rero bijya bimangamanga biba byasigaye ikibisena hanyuma bisaba ko ushaka agapine kagasuna neza tubanze ukaganura ku mashini ukakagira neza hanyuma kamaze kuba ubona ko gagiye ku murongo hanyuma rero cyashira kuri ico kirato nateguye kuko managiteguye mbwe imbere ya byose ikirato mbanza kugitegura neza imashini kuvuga ikora ibintu wamaze gutegura utabiteguwe nubwo ntibisuna neza rero imashini itegura iraringaniza neza kagisena neza hakavamwo ikintu kizima nk'iki. Murashobora kudusigurira ikintu kimwe ingene ufatanye ikirato kugira ugitware hajya kwikaje kamashini nyene nka kujya bidusigurira? Nukuvuga ikirato bwa mbere ndabanza nkagitegura neza nkagitegura neza nukuvuga maze kugitegura naringanije. Oya ugitegura gute dushaka kumenya ko ugitegura? Nukuvuga ikirato ugitegura nivyo niko ndavuga ikirato uragifata uvuye ku mashini nukuvuga mvuye ku mashini kubera ikirato maze kugihanagura ubucafu bwose bwamaze kuvako nyafata kore nkaca nsiga maze gusiga kore nukuvuga kore nsiga epfo na ruguru maze gusiga epfo na ruguru hanyuma rero ncambandika bimaze kuma haciye nk'imita 15 ncambandika hanyuma kaca bifatana hama nshiramo urunyuzi biba bihetse. Mu gusezera ikiganiro cyacu niki ubwiye abariko baradukwikira kuri Ndaho TV? Nukuvuga ico novuga hanininya hariho urwaruka rwinshi rwicaye mw'ibarabara usanga ruri mw'ibarabara hariho n'abantu baje mu mashuri benshi usanga bicaye mw'ibarabara kandi babisaba amaboko gukora nukuvuga sincagwa rero abigeme imisore usanga yicaye muhira kandi ifite ikintu yokora benshi ico nkunda kubatumirira ati nimuze muratwegera kugira ngo mumenye umwuga mumenyere muzokwibeshaho mu minsi iri imbere kuko urabona ko ubuzi kenshi bukunda kugorana nico kintu kenshi nkunda kubabwira abantu benshi kugira ngo batwegere. Nkuko mwavyumvise byinshi yabibasiguriye kuko hari abicaye biyumvira ni ikirato kikogwa gute ndibaza byinshi mwavyumvise. Kuri Mike mwari kumwe na Monique Irakoze nongera ndabatumira kugira subscribe like na share kugira muze muradukurikiranira hafi. Ciao, à bientôt les amis.